ngaha kuri kino kibuga aba Ntahonikora barafise ababanyi ntibibana bonyene ko ntibaba mu gahinga aho baba hose babana n'abantu babana n'abakenyererarugamba. Ntuzuhirahire ngo winjire mu nzu warure ushire ku isahani wicare ufunguye wa wundi ari hadi imbere yawe utaravye yuko yafunguye ko mutwenze barya mubona. Ubu rero ntibazosubira kurya mubona baravyumvise. Niwasoroma ibijumbu yora bikeyi umushira utishira ku ziko. Niwaca igitoki handura amahanda abiri umushira utishira ku ziko. Abavyeyi twe twaremanwe umutima w'urukundo barivugiye ngo bajya tubona. Ndabasavye ntimuze musubire kurya babona uko Imana ntizobahezagira na gatoyi. Naho uzobirya ubanje kubisengera hariho uwundi ari imbere yawe aturitse umukanda mu nda, Imana ntizoguhezagira na gatoyi. Ntimuze musubire gufungura babona, muhamagare aze mwicarane musangire. Inzara irababaza burya nawe nyene agifise aho yikora yarafungura akarima akagira gute akiteza imbere uko bishoboye. Mugubu ntibigikunda rero wibuke nawe kw'ivyo vyamushikiye nawe bishobora kugushikira ukazofashwa na barya abana ubona bari mu mugongo bahetswe. Uwo mutima rero w'urukundo muwugaragaze hose. Jewe ndashima cane abakenyerarugamba ba kino gihe inyifato bafise. Ibi bintu mukora jeho navyise agahararo mugabo keza cane. Ese iyi mpararo yoguma mu mitima y'abakenyerarugamba? Ese iyi mpararo itofudika? Ese iyi mpararo yo gufashanya yoshwara mu mitima ya bose igahava ihinduka ingwara yandukira abakenyererarugamba bose bo mu gihugu, kugira ngo baze barafashanya, baze barafatana mu nda, baze barababarana. Nta kindi Imana idusaba. Murabona yuko tuvuye gusoroma umurima w'amateke. Arya amateke yaramaze hafi imyaka 3 twagumye tuyahitiza kugira ngo azavemwo umwimbu ushimishije. Umwimbu twarondera zari zirya mbuto mwabonye. Nukuvuga yuko arya amateke yagumye avyara yongeranaga asubira avyara yongeranaga gushika aho imbuto iba nyinshi. Mwabonye ko yatunaniye no gusoroma tukayata mu murima. Nukuri ndashimiye cyane abantu bo ngaha kuko ntibiba. Erega handi bariba, ahandi uratera ntusorome. None amateke tumajijeyo imyaka irenga 2 tukaba twayasoromye ari mazima. Nukuri ibi bintu nabishimye cyane. Hanyuma rero irya mbuto turose nagira ndababwira yuko yari imbuto nziza cyane twakuye mu ntara ya Rutana. Ajya ntibaze ngo yavuye hafi, wararavye tubona tuti amateke niyo yaratunze abarundi kera. Ivyo namwe murabizi. Mugabo abariko bararuka ubu iteke ntaryo bazi kuko ntaryo bakibona. Cyo gituma rero twagize umugambi nk'abakenyerarugamba kugira ngo tuyagarukane akwiragire mu gihugu cyose. Mu ntara ya Ngozi naho nyene baraye bagize umwimbu ushimishije w'amateke nkarya nyene.
naho nyine twari twarayatanzeyo. Intara ya Karusi yarimbuye bishimishije ku buryo n'amakomine yose yatwaye imbuto, mbere baca barimburira intara ya Ruyigi. Murumva yuko amateke ariko arakwiragira mu gihugu. Aha naho muri no ntara ubahagarariye mu mugambwe muri no ntara arazi ingene azoyakwiragiza mu makomine yose agize ino ntara ya Kayanza, mpaka mwese muronka amateke. Mu kuvuga yuko ikomine yose izokirondera umurima munini cyane irimamwo ayo mateke, kugira ngo nayo izoce yimburira amazone yose azaronke imbuto. Mu nyuma izone zizoheza ziyarime zimburire imitumba, hamwe n'umuntu umwe ateba agashikirwa. Suko none ivyo nabikoze kubera ko aha muri ino ntara nashimye umwimbu turose, ngashima n'ingene bawubungabunze neza, barawucunze ntawawukorakoye. Nukuri nabikengurutse cyane. Ikindi naco murabona yuko ajya amateke twita amaho atameze, nashimye umugambi mwayafatiye wo guca muyaha ba Ntahonikora nyene. Nico ni ikintu ciza cyane. Kajya gasashe k'amateke mwatekeye nabonye Ntahonikora akagatora, Imana ikihezagira ababitanze n'ababirimye. Mwebwe mwese mwabirimye, uno musi murahezagirwa. None rero mugumane umutima w'urukundo nk'uko umunyamabanga w'umugambi yababwiye. Nta muntu n'umwe ariho atobipfuriza kugumana umutima w'urukundo, umutima w'ikigongwe, umutima wo gushigikirana. Hanyuma naronse raporo ngaha muri no ntara yuko abakobwa batwara inda z'ishushu cyane. Iyi ni ingwara dukwiye gutuza yandukiye abana babigeme mu gihugu cyose. Iyi shetani yateye ubungera mu bana, dukwiye kuyitutumura tukayituza. Ivyo vyose bizova kuri twebwe abavyeyi. Mucungere neza abo bigeme banyu. Abigeme ndabona muri ngaha muri benshi, mwege muhendwa n'imbobo, igitumbura, igisuguti, umunyenga w'imoto ukabatesha karanga. Abigeme muranyumva? Ndiko ndababeshera. Imbombo imwe iragutesha ubuntu, ubwige mugata ugashira hariya. None rero mwiyubare. Nsaba abavyeyi, umuvyeyi abona umwana atashi joro, umwana w'umwigeme akamudodorerako, agaca agenda akamugururira. Ivyo mwumva ari ivyo none? Nta mwana atahira ku bavyeyi, nta na hamwe byabonetse. Muga muri kino gihe abavyeyi no bataha kare, umwana w'umwigeme agataha inyuma. Ubuvuye he? Mubaze iyo abavuye. Mubakenyerere cyane, kugira ngo iyi ngwara bagwaye ibavemo. Ubushira soni si bwiza. Iyo uvyaye umwana utipfuza, n'umwigeme arabona ko bimumaramaza, arabura ingene avyifatamo. Ubu rero haharawe yuko abigeme bivyarira abana batatu ubushuri. Maze kwibarutsa bubiri, imiryango ibiri, no kuwa gatandatu nari Makamba kwibarutsa umunyeshure yibarutsa ubushuri. Iryo si ibara. None ubwo bushuri buza ko ari bwo mugira muze muraronka, mubona bizogenda gute? Abigeme mugira mutangure kuronka ubushuri. Utwarinda uvyare batatu, mama wawe atwarinda muvyarire rimwe, uce mu bwana bune mu nzu, mwumva gute? Abigeme mwisubireko. Abavyeyi muhagurukire abigeme banyu. Hanyuma sinoreka kubakebura kubijanye n'ingaburo y'abana.
nyenicubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu yama ariko arigisha ingene dufungurira ibibondo vyacu neza n'ingene natwe twofungura neza kuko twipfuriza yuko twogira amagara meza. Ntakeneye kubona umuntu agwaye kwashi mu gihugu c'u Burundi. Arasaba ati nimba utetse uduharage ugashirako ibiraya ongerako imboga kuri ivyo biraya n'ibiharage, ongerako imboga ucurondera utuyoba ushiremwo, ufungura gutyo kwashibayi uzokwamana amagara meza, umwana wawe azokwamana amagara meza, n'ibijumbu niwe biteka ubiharure ubishireko imboga ushiremo utuyoba wumvirize ingene vyiryoheye. Mwige kugaburira neza abana banyu. Mwavyumvise none? Ego. Hanyuma sinorangiza ntashimye. Ngira nshimire cyane bivuye ku mutima aba bamama barangurira imirimo mu zindi ntara baje kwitaba urubanza.